muri make gospel ni ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza bwazanywe na Yesu Kristo. Kubera ko gospel ntivugwa tutariko tuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kuko Kristo niwe yazanye ubutumwa bwiza, ni ukuvuga ni ijambo ry'Imana, ubutumwa bwa Kristo. Rero iyo tuvuga gospel tuba dushatse kuvuga ubutumwa Kristo yatanze, acishije mu kudukunda, acishije mu kudupfira ku musaraba. Ibi bintu bya gospel ni ibintu byerekeye ku Mana, ni indirimbo mpimbazamana, ni ibikorwa mpimbazamana muri rusangi. Rero biragoye kuvuga yuko uri kusereva Imana utazi ibyikunda, uhava uyigaburira igitoke usange ntikunda igitoke, cyangwa usange saa sita ntirya igitoke, wewe saa sita ucuzana ibitoke ngo ndazanye Mana. Ibera mu mashimwe y'abana bayo. Rero ayo mashimwe ndashaka turondere kumenya, turondere mbega twobikora gute, twoyatanga gute n'ibyo mu gifaransa. Hanyuma tubona notification buri gihe muri YouTube yawe canke no ku mapaje amwe ya Facebook. Ndufacom Tv irahari. Ucuraba rero kuri ako kantu ahantu handitse ngo share canke partage, ureke kwisangiza umunezero, ureke kwisangiza abandi ubu butumwa, ubusangiza abandi, usangize ari akaririmbo ko muri Katolika kavuga w'amahoro sayo umuntu umwe gusa n'ay'abantu bose tuyanane mu mihani wacu tuyasangire n'abatwa nka bose. Abakurikirana Ndufacom TV turabaramukije, turi mu kiganiro himbaza time. Umubona canke ijwi muri ko murumva ni Fafa Praise, akaba yitwa Fabiora Nshimirimana, uri kuri kamera kandi ariko atuma amajwi abashikira neza, akayitwa Karim kandi ariko abikora neza cane. Mbavu yanje hariho uwundi nawe niyivugire, reka abibwire. Murakoze. Murakoze cane, turamenyera nyamaze kumenyera. Ni MCShalom, ndabaramukije mwese. Shalom shalom hano mwese muri, shalom mu Burundi, shalom mu ahatandukanye muri, ndabizi ko mudukurikirana muri henshi, tukaba tubona ama comments y'ababa bari mu bihugu bitandukanye za Australia n'ahandi. Tubaramutse tuti shalom ahantu mwese muri, abari mu bibazo n'abari mu munezero, kubera ko byose ari igihe biba, rero ari igihe bisaba yuko mwese mwiyumva mwisange muri kino kiganiro. Ndabaramukije mwese ahantu mwese muri, murabona ko uno munsi bitoroshe, uno munsi si kama vile vya kawaida, ibintu si vya bindi, nubwo ahantu ari hahandi. Ni muri Ndufacom TV aho mwama muronka umunezero canke ibiganiro banezero, ibiganiro bimeze neza. Uno munsi rero twaje muna ko tuje muri look itandukanye, muhora mutubonamwo. Uno munsi twaberewe, twashajije muna ko ari ibintu bimeze neza nako neza. Iyi couleur sinzi ukuntu bayita, abakobwa n'ubu bakunda kumenya amakuru, bayita mauve. Uno munsi twamovinze. Karibu cyane mu kino kiganiro. Murakoze, tugiye kuganira ku kintu kijanye no guhimbaza Imana, ariko nagomba banze umunsi turaganira ku tuntu n'utundi mu bijanye no guhimbaza Imana. Murabona ko muri kumwe n'abajournaliste ba Ndufacom TV. Umunsi ntituri muri bya bindi twari tumenyere, twari tumaze iminsi turi mu madeba, ariko uyu munsi tugire tuganire gato, tugaruke mu gato. Nagomba mbanzera ndabagirire resume ku byo tumaze imisi tuvuga. Ubushize twari dufise abatumire, harimwo Yannick Yuta na Gisrene batazira dada. Twavuganye ku kintu kijanye na gospel. Sinzi uraza kutubwira ko ca kintu havuye ugitahura canke ko uko havugira ama recherche canke ko havuye wa convaincu. Hama ikindi inyuma yaho twari kumwe n'umutumire Honoré, Pasteur Honoré na Gisrene dada, aho twaraganiriye ku bijanye, yari teme ivuga ku kamaro ko guhimbaza Imana, les conséquences hamwe n'ama inconvénients. Abadukurikirana ndibaza barabikurikiranye. Rero twashaka
garuke gato kuri kijya kintu ariko imbere gato ngomba mbanze ndakubaze mbega ngaha mu gospel tuvuze gospel cyo twavuze ko gospel ari twavuze ko ari ubutumwa gospel ni ubutumwa ubutumwa kandi no kuvuga ubutumwa ni indirimbo ubutumwa ni ijambo ry'Imana ubutumwa ica mu bintu byinshi gospel muri make gospel ni ubutumwa bwiza bwazanywe na Yesu Kristo kubera ko gospel ntivugwa tutariko tuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuko Kristo niwe yazanye ubutumwa bwiza ni ukuvuga ni ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwa Kristo rero iyo tuvuga gospel tuba dushatse kuvuga ubutumwa Kristo yatanze acishije mu kudukunda acishije mu kudupfira ku musaraba ibyo byose ni ubutumwa bwiwe mu byo yatanze rero harimwo nkuko ariko bivuga harimwo hari ukuntu ducisha gospel mu ndirimbo tukaririmba hari ukuntu ducisha gospel mu kuvuga ubutumwa nyene mu gupreachinga abapastori bakabikora naryo ni gospel hari ukuntu dukora gospel tubicishije mu byo Kristo yigishije by'urukundo byo kugira impuhwe gufasha abagwaye gufasha abagowe imfuvyi abapfakazi n'abandi ibyo byose ni ibikorwa by'impuhwe bifatiye kuri rwa rukundo Kristo yigisha hariho gospel ifatiye mu kwigisha abantu ubutumwa bwa Kristo biciye mu mareresi n'ibindi igena ni gospel umva ni ivyo bikorwa byose ariko bizana ubutumwa bwa Kristo Yesu murakoze tugiye muri gospel iciye mu kuririmba hano mu Burundi nde muririmbyi yo bariko wewe kubwaho giti cyawe bariko araguhezagira muri gospel yo ayicije mu kuririmba kurusha abandi muri make watangwa mbwira ngo manze mvuge ukuntu ngo kiriya gihe ngo kona nabaye convenki munayize ko nari maze iminsi mvuga nti gospel mu bisanzwe hano mu Burundi ntitwoshoka tuvuga ngo iraboneka gose kuburyo twonavuga ngo gospel twaratanguye gose turi ku rwego rukomakomeye mureze ko byashise nkanavuga nti burya gospel igaragara nk'itaranatangura hano mu Burundi icatumye ndabivuga ni kubera ko hari n'igihe hategurwa ama seminaire kanaka yo kutwigisha kwanza gospel niki kugira ngo tuje kubikora tuzi ivyari byo ariko benshi usanga bataboneka mu maseminaire kandi bitwa ngo nabaririmbyi abandi ugasanga barashaka no kuba muri ivyo bintu ariko ugasanga ntibariko bariga gose ngo bamenye gospel niki hanyuma baje gusavinga ibintu bimeze neza ibintu bazi ivyari byo rero ije catumye mvuga birya jambo ubuheruka turi kumwe na wa muririmvyikazi wa muririmvyikazi twari kumwe ubuheruka uyu Grace naravuze nti hamwe mwoza gutya hazogira igihe mu nyemeze canke mu convenke kubera ko ndiko ndumva ko gospel yatanguye y'u Burundi yatanguye kuba yumvikana mu bindi bihugu maze kumva gospel yatanguye kuba yumvikana mu Rwanda mu Buganda basi aha muri bino bihugu twegeranye kugira ngo bifate yindi ntambwe yo kuba byoshikana handi aho ndashaka kuzotangwa kuba convenke buke nkavuga ndi bwa bundi gospel yacu irikirava ahantu irikiraje ahantu rero warumbajije ngo mbega no mu Burundi ninde yoba aboneka nk'umuririmbyi ari ku rwego ariko araza neza mu by'ukuri abaririmbyi hano mu Burundi bariko barakora ikintu mpora nidoga kenshi twarabonye gospel itangura mu gihe c'aba Apollinaire bazana indirimbo ziryoshe zifasha abantu mu mashengero ico gihe bamwe amenga gospel ntibayitahura ntibazi ivyari byo ntaki ariko mu by'ukuri harageze igihe bemeza abantu barumva yuko ibikorwa byabo bikwiye gushigikwa canke bikwiye kuba ari ibikorwa bihabwa agaciro byarabandanije ariko aba ba Apollinaire ntitwabandanije tubabona muri secteur neza cyane kubera ko bace baja mu by'ubwongere mu by'amashengero kandi avuga gutyo rero mpanidoga rimwe na rimwe nti ya bishika ba Apotre Apollinaire bakagumamwo neza cyane mu by'ukuri twari dufise produit nziza cyane
nubwo hari ababigumyemwo aba ba Dudu aba ba David ariko nuko nabo nyene batabaye bakibandanya kuguma hano kuri buno butaka kugira ngo tubandanye dusangira umunezero ariko nabaho bari babikora neza cyane ibikorwa tubona bariko barabikora neza. David uheruka afishe yarasohotse mu minsi iza azoba ari mu Rwanda kwezi kwa gatanu azoba ari mu Rwanda kandi ni ikintu gikomeye cyane kizoba kiri urwego rwa East Africa. Abadukurikirana mwe muritegura nzoba confirma ariko ufise cantuma zo ntume nzoje ku ariko nzoba confirma ko nzojayo. Ni ikintu ciza cyane ubona yuko mu vy'ukuri naho bagiye naho batari ko bakora hano ku butaka bwa hano iwacu mu vy'ukuri turafise element jewe mvuga nk'abaririmbyi bakomeye cyane. Reka ndabivuga gutyo kubera ko umuntu agira imukomeza siwe yikomeza. Iyo umuntu bavuze ngo naka arakomeye canke naka afise icyo ashobora gutanga ni kuvuga ko abagifise koko. Jewe mu rugero rw'iwanje abo bantu niko ndavuga aba David aba ba Dudu aba Apollinaire nubwo batabananije batanga ibikorwa byinshi bari kumwe na za Shemeza Music. Jewe ndabaca babona nk'abantu bari ku rwego barigendinga umuziki wa gospel hano mu Burundi cyane kubera ko n'izi generation tuvuga ziko ziraza aba bantu nyine ubona baza barondera bashaka kugira gute mu by'ukuri hariho byinshi bagishaka kwiga. Hajya naho mvuga bakavuga ngo Teriosema hariho byinshi bagishaka kwiga hariho byinshi bagishaka gushikako. Mu by'ukuri rero bakoresha ingufu bariko baraza ariko babandanye. Murakoze. Wavuze ngo gospel ngo ikibazo nabajije ku munsi wa gatatu twari muri press conference ya Samuel Praise naho ico kintu caragarutse ico kibazo kivuga ngo kijanye na gospel ya mu Burundi aho igeze ikini yatwishara tukati gospel yigera hinduka ati kubera gospel ni jambo ry'Imana rero jambo ry'Imana rihinduka atariko abakwiye guhindura strategy ingene babikora nabakora iyo gospel we yavuze ati gospel iri standard cyo kinayo ukivuga gute. Nanje nico niko ndacumva kubera ko gospel natangwa ndabivuga nti gospel ni ubutumwa bwiza bwa Kristo rero yarabayeho Kristo yarapfuye Kristo ibyo yategezwa ku manifesta yabimanifeste ubu ni sawa sivyo ubutumwa bwiza bwa Kristo burahari muri make. Ariko rero nkuko yabivuze abategerezwa kurondera strategy babikoresha babikoreramwo n'aba baririmbyi n'aba baki n'aba producteur n'aba bande bari muri izi secteur zazindi zose nadondagura zishaka gukora muri gospel babikora neza canke nabi bivanye nuko strategy batarazifata neza. Nico gituma jewe nguma mvuga n'ubu nyene n'ukuri umuntu niyo yoba amaze imyaka ndibuka ijambo Apollinaire yavuze igihe kimwe muri ya inanga event yaravuze ati yaravuze ati jewe maze imyaka irenga 30 ndi muri gospel ariko n'ubu numva nshaka mbanguma nshaka kumenya no kurondera ico kintu gospel kugira ngo ndagikore uko Imana ishaka uko ndagitahura sivyo. Rero gacona umuntu amaze imyaka 2-3 mubwira uti gira ico kosoye canke gerageza ubandanye urondera ugasanga umenga gufata nk'umuntu mubi ariko turi hano kugira ngo ibintu bigende neza tuzo turahanurana ikintu ciza tugivuga ko ari ciza ariko ibi naco tuvuge tuti kirakwiye kosorwa hano. Ya gospel rero irahari ntihinduka nkuko yakivuze Samuel niswavuze Samuel yakivuze ntihinduka nagakiza kangaho kana gakiza ni kamwe kuko ni Kristo nta wundi agakiza naka Kristo. Rero urumva uvuze ngo uzanye gospel imeze uku gospel imeze kuriya gospel iguma ari imwe ahubwo abantu turondera kumenya gospel turondere kumenya strategy twakoresha kugira ngo bikunde gospel tuyikore neza kubera ko igikorwa cyose gikozwe kitaza guhimbara nk'ubwo ukoze ikintu cyose wokora udahimbara shobuja
uja gusanga nyine usa n'uwakoreye ubusa, uja gusanga atakuntu. Ariko ikintu cyose ukoze uhimbara shobuja, ico kintu kiza kimeze neza. Rero ntushobora guhimbara sobuja utaramenya ivyo akunda n'ivyo yanga. Ibi bintu vya gospel ni ibintu vyerekeye ku Mana, ni indirimbo mpimbaza Mana, ni ibikorwa mpimbaza Mana muri rusangi. Rero biragoye kuvuga yuko uri kusereva Imana utazi ivyikunda. Uhavuye igaburira igitoke usange ntikunda igitoke, cyangwa usange saa sita ntigi igitoke, wewe saa sita ucuzana ibitoke ngo ndazanye Mana. Mana ibera mu mashimwe y'abana bayo. Rero ayo mashimwe ndashaka turondere kumenya, turondere mbega twobikora gute, twoyatanga gute n'ivyo. Majama kari ikindi kintu ndiko ndagaruka ko hari ikindi kintu Samuel yatubwiye kija ariko aratubwira uko indirimbo yatanguye gukora, kwa indirimbo yakoze zimwe asanga ni indirimbo zidashobotse, ntiri wazitwara muri studio ngo yaciye aziheba. Hari ikibazo nabaje ati indirimbo zidashobotse n'indirimbo zimeze gute. Cyo kintu tumaze iminsi tukivuga ko cyane ku barindi bari bafata za ndirimbo nyine zidashobotse, ntarinde kurondera umukosorera indirimbo agaca atwara muri studio agaca yisora, nizo zizi zigaruka gutera ama confusion. Kandi na Ciza yarakivuze ko Ciza muri Fond d'Espoir aho derukana mu kiganiro aravuga ati je harabanzanira indirimbo gasanga iyo ndirimbo sinoyivuza jewe ngo sinoyivuza, ati uwo muntu sinigwa ndakira indirimbo yiwe. Rero abantu nk'abo mu Burundi bari bakina abantu bimvuga kuri batari hypocrite. Ku munsi mu Burundi ukuntu tumeze ikintu utagishi ahawe nkawe ikintu cyawe ntagikunze, sinshaka kubwira ko ntagikunze. Mugadini pa hari gihe bikuvako ko hari umuntu usanga adashaka kumubwira ikintu cikoze, ukivuza cyakwanga cyabona ahubwo ko kumenga umuntu mucu we mwasi. Rero uwo mugabo wo mubwira ukuri hamuko kuri nimba gutahura cyangwa atagutahura, hako umutorera indirimbo ko hari abayidoga, urumva indirimbo nk'iyo ngo bayitoye cyashira muri pubere, hako uyitora utayivuza umubwiza ukuri ati indirimbo yawe subiza inyuma. Samwe numva ko yavuze yuko ari indirimbo we nyene ubwiwe yagize nk'indirimbo ziwe, composition ziwe, ariko mu nyuma aja gusanga atokirirwa arayiserva abantu, sibyo? Ico kintu je numva ari cyo kintu gikomeye cyane. Jewe naravuze ubuheruka imyaka maze ndayimaze nkurikirana ibintu byitwa ngo bya gospel. Imyaka maze ndayimaze nkurikirana ibya gospel. Urwego ndiko ntagonza, ariko ibi bintu haheze igihe kinini ndabikurikirana kandi ndakeka nabishizemwo focus nini cyane. Hariho indirimbo wumva wewe nyine ubwawe ukumuti iyi ndirimbo vraiment koka kuni twagwa tuti n'ubutumwa, sibyo? Ukabura ubutumwa na butoya ukuramo, ngarusanga ukuye yiki, urabyumva? Ukabura ubutumwa na butoya ukuramwo. Hajya amanyamategwa n'agashambara, hari n'igihe urondera gutamba ukabura icuri butambe. Babantu tikundira amadense niki waryohewe na beat, sibyo? Ariko hari n'igihe iyo beat umva nyene ko ari beat nyene wumva bari gutamba, ariko ukabura ikintu kumutiva kugira ngo unatambe, sibyo? Rero mu by'ukuri ikintu cyo kumenya cyane ukuntu dukwiye kubikora nukuri abaririmbyi abantu rimbye tuko turaza, abaririmbyi bariko bararuka, abaririmbyi bariko bararondera gushika ahantu imbere. Hari n'abashaka bafise mu ndoto bipfuza gushika. Mu by'ukuri umanze wegera umuntu ubona ko agukuriye, agira icyo aguhanuye, nimba guhanura mu buryo bw'uko ushobora kuba wakora amasengesho ugasenga canke iki. Umuntu wese ugendera kuri iki ku muntu, ikintu kagikura ku wundi, ikintu kagikura ku wundi, gutyo ugasanga waronse ibintu byinshi bigufasha kubaka ikintu cawe. Waronse amabuye menshi yo kubaka umushinge wawe, waronse amatafari menshi yo kuduza ikintu cawe. Rero impanuro zirakenewe. Ibintu tuvuga ndabizi yuko benshi bari bamaze iminsi banyataka mu inbox, ariko bakagaruka bakambwira ati burya mu bintu wavuze harimo ukuri. Urana ko bamwe baciye bavuga ngo ndiko ndagira gute ngo gospel ngo bamvuze ko itariho. Ico nashatse kuvuga si ico cyo itariho, kuko deja gospel ni Kristo Yesu yarapfuye, ubutumwa bwiwe bwaratanguye kugendagenda. Rero simba nkuyeho Kristo, sibyo? Ariko mba nshatse kuvuga yuko kubikora neza
ndukumenya ivyo ari byo hanyuma ukaja kubikora watahuye. Uravyumva ko nka Samuel ako karorero nakarorero keza cane je numva umenga abantu mbere bokorerako kubera ko iyo usanze ikintu cawe mu vy'ukuri atabutumwa kirimwo kireke. Hanyuma nawe uronka umuntu kubera ko abarundi bumvise ukuntu bameze uko babivuze, niwagirirwa ibakwe kubera ko nibakwe ubugiriwe, niwagirirwa ibakwe ukaronka umuntu akubwira yuko igikorwa cawe ni bake. Niwagirirwa ibakwe rero ukaronka umuntu nka jewe shobora kukubwira nti ico kintu ni kibi, subiza inyuma wiyumvire gatoya, atari yo munwa adafati no kubugenzi mufitaniye canke kuko atabugenzi mwamufitaniye ngo uhavuga ngo kubera ko atabugenzi kadufitaniye ngo ico gituma ngaponzi kuko suka igiponda ukagira ibako yukuronka umuntu aguhanura avuga ati mu bwenzi bari kugenza gutya mu vy'ukuri uzugikorereko kugira ngo userve ibintu bimeze neza. Tugira aho nyene nagire mbwiye bariko baradukurikirana, nariko ndavuga kubijanye na Samuel Praise ariko arabikora neza vraiment. Jewe sinari bwumva intahiwe ariko twari muri iyo press conference kuri intahiwe yaratumye numva nyene ibikorwa vye ko hari ibikorwa bidasanzwe ntumira abantu kumushigikira gatoya muri ko kubatumira mu vy'ukuri umuntu yataragira intahe biragoye yuko akora ibintu vyiza kubera ko ari igihe uja mu bintu umengo uracafina turacagira gute, ariko iyo maze kuronka ikintu kanaka umaze gufacinga ibintu kanaka ukamenya ukuntu ubijabuka canke ubivamwo ufatiye kuri izo ntahe ubugize kuri ico bikorwa kanaka umaze gucamwo bikujabura bikakwereka ikindi kibanza ukwiye gushikamwo n'uburyo ukwiye kugishikamwo. Rero je numva ari ikintu kimeze neza cane, numva ari ikintu gikomeye cane ntahe navyo iyo uhuye n'umuntu afise ntahe mu vy'ukuri nawe ubwaho hari igufashwa ukavuga ati bwa bundi naje ubwanje nahora ndabikora uko utariko. Rero basimbire ku mbuga ziwe, murabizi yuko tuba turi hano turacishamwo no gupromotinga ibikorwa vya gospel. Baje ku mbuga ziwe Samuel Praise ni Samuel Praise yaduhaye intahe ivuga ngo ukuntu yabonye Imana kandi uvyumvije mu ndirimbo ziwe zirabivuga aririmba ubuzima ukuntu yarabonye Imana mu buzima bwiwe, yaramuhumuye amaso umenga yamaze imba ari 3 mois ari mu myi baramusengera arakira. Urumva umuntu ko aririmba ibintu yabonye, yaragwaye ikintu bita amahaha arayagwara ngo ntiyararekuye no gutora nimba ari gikombe nimba ari isani ngo ayifate mu ntoki ziwe. Rero Imana yarakoze yaramutabaye, yaratubwiye ukuntu aho Imana yamukuye by'ukuri numvise umenga aririmba ibintu nyene azi atubwira ya Mana ko yatubwiye intahe yiwe ukuntu yaryamye ukiraga aravuga ubuzima bwo guhera hasi burya intahe n'ikindi kintu kiryoshe ukumva kandi ukabona ati umuntu afise aho yavuye afise ahageze. Rero gusaba kumushigikira mu kumukurikirana ibikorwa vyiwe bakunzi ba Ndufacom TV mukurikirane ibikorwa vya Samuel Praise afise indirimbo nziza cane. Tukiri ahanyene turafise ikintu kimaze iminsi kivuga citwa solidarite mu baririmbyi. Hari abantu babitahuye, amakuru yashikira babitahuye bariko baravyitwaramwo neza cane. Muri uwo mutima nyene hari ikintu numvise bariko barategura, nibaza ko kizoba gishushe ru 26 wowe bazi. Je narayumvise ayo makuru, harimwo Yannick Yuta n'umugwi bita Imoratos Team, uwo mugwi sinzi kuwuzi. Mu vy'ukuri abaririmbyi batagize urukundo bizobagora kubera ko deja no mu vyo bakora gospel navuze yuko mu butumwa Kristo yatanze harimwo ubutumwa bwitwa urukundo. Rero vyogora yuko muri ko mukora gospel atari urukundo mwebwe ubwanyu mufitaniye. Ico gikorwa umenga ndakizi, narigeze kumva yuko ariho gikorwa ca Imoratos Team barigeze gucana muri Ndufacom. Abavyibuka ngira baravyibuka barigeze kuza baturirimbira tugirana umwanya wa worship ukuntu byari biryoshe nyene, baranyigije muri mwemo barankurayo. Urumva rero tubatumire abantu boba bahazi menga bazokorera muri Dynamic
Dynamic Sana Global Nations ahantu kuri mu Gasekebuye barafise igikorwa bazokora itariki 26 26 zuko nyine ku kwezi nyine kwa kabiri no kuvuga dimanche rero bariko mwadukurikirana mwese abantu bahazi bazohashike Yannick Yuta amazimisa cano muri Ndufacom nawe azoba hari n'abandi baririmbyi batandukanye abakozi b'Imana batandukanye bazaba hari abazaba baje gushigikira Yannick hari abazaba bashigikiye Molatos hari n'abakozi b'Imana muri iryo shenge bazokoreramwo shenge ya Dynamic bahazi nka Dynamic nyene gutyo muri bwa rukundo nyene muri bwa buryo bwo guhimbaza Imana ico gikorwa bazibagishigikira ibintu bizo bigende neza tukavuze yuko mu bintu dukora turacishamo gupromotinga ibikorwa by'abaririmbyi ibikorwa by'abantu basanzwe baririmbiza indirimbo mpimbaza Imana kugira ngo ibintu bigende neza tuduzanye duhamagara n'abantu ariyo page yitwa Imolatos Ministry kuri Facebook Imolatos zirashaka kubakurikira Yannick Yuta urashaka kumukurikira ibintu bikashagandanya bigenda neza utarakora sabone kuri Ndufacom TV gerageza ushonda ko kantu hama liking irikira bikora neza cyane iyi minsi rero muri no minsi ni hatari tuko tubona abantu benshi baza bayitura benshi baza bavuga ati Ndufacom respect rero ibintu gasanga bimeze neza cyane utarabikora gerageza ushonda ukanda ko kantu gira ngo uzohora ubona notification buri gihe cyose ufite kuri subscribe canke s'abonner mu gifaransa hanyuma mu gifaransa hanyuma tuzohora ubona notification buri gihe muri YouTube yawe canke no ku mapaje amwe ya Facebook Ndufacom TV irahari ucuraba rero kuri ako kantu ahantu handitse ngo share canke partage ureke kwisangiza umunezero ureke kwisangiza abandi ubutumwa ubusangiza abandi usangize arakaririmba ko muri Katolika kavuga w'amahoro sayo umuntu umwe gusa n'ayabantu bose tuyanane mu mihani wacu tuyasangire n'abatwa nka bose rero aya mahoro dukura muri Ndufacom umunezero mukure muri Ndufacom gerageza musangire n'abantu bose bishitse n'ukwanka bikamushikira kakamushikira azoba ari sauza bukoze ikintu kimeze neza imbere y'Imana munakoze cyane naza ko tuko turangiza ikiganiro yego mbe wo kwibutsa iyo mugwi wo bibutsa aho uzokora neza ukabibutsa iyo adresse neza Dynamic Dynamic iri kuri Avenue Juru mu Gasekebuye Dynamic iri kuri Avenue Juru mu Gasekebuye Avenue Juru numero 1 numero ya mbere donc ushitse Gasekebuye ubajije kuri kiosk urukira ahantu bita kuri kiosk urukira ahantu bita kuri kiosk hamu gacubaza Dynamic naho nyine kwibarabara na ka Avenue kitwa Juru donc numero ya mbere urupangu rwa mbere inzu yaho ya mbere niyo Dynamic niho abantu bazabakoraniye hazo abantu benshi hazo hari mhemu w'Imana mwinshi hazo hari umuziki w'Imana mwinshi hazo hari ubutumwa bw'Imana bwinshi bwaraza uri gutamba kwinshi ndabiza abantu bazoryoherwa vraiment ico mbabana mfise no abantu bazoryoherwa cyane uwo munsi asha ndafise amakenga ko abantu bazoryoherwa cyane wishikira no kuri uwo munsi nyumvira ntozo bumugwita Imolatos cyaba hari Yannick Yuta kuvuga biyumvire kugira ikintu bita usabane bajamwe barategura ikintu nyene n'abamizishe ba Yuta bajamwe barategura n'abamizishe ba Imolato ivyo bintu ko ari gusangizanya ibintu bizameze neza cyane je narabikunze cyane kubera ikintu bita gusangizanya ubumenyi arindi bagahuza bagahurira hamwe bagahana ivyo bagapartaja guhimbaza Imana abamishenye nuko nyene mwumva ko bizwa bitasanzwe neza cyane kubera ko ingufu z'umwe n'iz'uwundi ziteranye zisha zitwa ingufu za babiri zigasha ziza n'ingufu ziremeye cyane kazagira ikintu kimwe kica kizi ikintu ari ikintu kimwe mugabo kiremeye kifise power muravyumva yuko nta mpamvu zo gusiba nta mpamvu zo gucerwa kubera ko gusiba byo ntibyemewe gucerwa navyo bizohanwa nuko uzocutahana umunezero wa 9,5 sur 10 ariko niwazinduka uzotahana umunezero wa 10 sur 10 ntuzucerwe rero uruka dukurikirana ugerageze usangiza abantu bose mugabo ngira afishe nzatanga izo ari sangapi nibaza ko bazobicisha ku rubuga rwabo abarukurikirana neza ko bazobona
cusimbira rero ku rubuga rwabo cusimbira ku rubuga rwa Imolatos Ministry kugira ngo ucubona buri kintu cyose akantu kose aka notification kose bacisha ko kuri page yabo ya Facebook ucugendako kugira ngo ucuza urabashigikira ibintu vyose vyabo vyose urabibona kwa Yannick Yuta naho nyene nuko nyene ibintu byose biza biracako isaha zari saha 9 kugira ngo dukubite tuzohatwika hanyuma umunsi wo gutwikurura naho tuzobwira nuko nyene tugiye kurangiza abadukurikirana ndibaza ko bafashwa n'ibiganiro bicano kuri Ndufacom TV. Ndufacom TV turakira mu kiganiro himbaza time, turakira umuntu wese afise ico adusangiza, turakira umuririmbyi yaba umuririmbyi afimaze kugera hageze yaba umuririmbyi akiri bamwe bita ngo turacari hasi mugaje ivyo hasi ntavyo nemera kubera kuba hasi ça dépend no kuba hasi cy'umuntu ashatse abari wibona hasi ugasanga ushobora kwibaza ngo ari hasi ugasanga ntari hasi ugasanga Imana kubona kuri etage ya kabiri mu ugasanga wowe wibona ko mengo uracari hasi hari nabishira muri cave kandi bari rero bose turabakira amajambo makumuririmbyi wari we wese ku ngezo zarizo zose ya muririmbyi atari bamwe bamaze gushika kuja gusohora indirimbo twituye naho batandirimba afise turamwakira ubutumwa ntibuca kuri réseaux sociaux gusa. Ako kantu je vais souligner nimba uri umuririmbyi ukaba ufise ibikorwa bikiri mu ndoto canke bikiri mu makarne mu makaye urashobora kutwitura. Icambere zo dusaba turashaka kuzoguha impanuro nko kubona tutiko turabikora mu biganiro bitandukanye ibi n'ibindi. Vuba ndafise ama invitation ku maradiyo atandukanye naho nyene naho tuzobahanurirayo kugira ngo ubutumwa bushikirwe n'abantu bose. Hanyuma tuje kuguhanura turashobora kuzogufasha tukwereke mbega woca ku ngazi ye kugira ngo uduge kugira kuri urwo rugero wifuza kuzogerako kubera ko byose ntibyatanguye bimeze uko ba Apollinaire yatanguye afise imyaka yatubwiye ko yatanguye mu myaka 12 gutyo bari ku rwego rw'uko atumirwa muri ibi biteramo bikomakomeye cyahitamo navuga ca David azoba arimo na Apollinaire niho azoba ari witwa Alexis. Rero urumva Alexis dusabe ibintu bizameze neza cyane. Rero urumva aba bose umva bari ku rwo rwego subwa ko batanguye bari hariya hari ukuntu batanguye na ma etape. Urumva ko aba ba Samuel bafise ibishinga ntahe bavuga bati nukuri ndafise natanguriye hari ukuntu byari bimeze ariko no munsi akaba urwego yibona ko. Rero ntuze witinye kwicara Ndufacom, ntuze witinye kugira icuza gusangiza Ndufacom TV canke abasanzwe badukurikirana biciye mu ngabire ufise tuba tuharigira ngo ibintu byose bigende neza tuzofashanya. Murakoze. Ku bw'ico nyene ubwira duce tunarangiza hariho abaririmbyi nkunze kukivuga jewe hari abaririmbyi bafise ingabire ariko batararonka uburyo bwo kugira ngo baje gukora ibikorwa vyabo. Rero abo nabo birakenewe nabo nimba yituye kiri cyumviro ciwe nimba koko kumbe akavuga ko ari karabikora ngiye yifuje kubishira ku mugaragaro nimba ari cyo yofashwa akamufasha. Murakoze. Ikintu ndabivuga ko rero ico kintu mu kurangiza ko turacafise umwanya wo kuzokora ibiganiro bitandukanye byinshi tuzogenda tubivuga ko tuzogenda tubigarukako. Nukuvuga mu by'ukuri guhimbaza Imana si ngombwa ubihimbaze mu ndirimbo ngo zisohoke ama video agize niki. Guhimbaza Imana bihera muri wewe hanyuma bigahera hajyuba mu nzi wanyu bigatangurira hajya mu ishengero hanyuma gutyo kabananye. Ndaza abantu benshi mu by'ukuri baba worshipers babikora neza bameze neza ariko wanashima utababona mu marezo social utabona ku mantu ze ku ma Facebook canke ku wiki ama YouTube n'ahandi ariko babikora neza mu bikorane niki ugasanga n'abawashipa bo ku rwego rwo hejuru. Rero je ndabazi mu mashengero bana bahamagaye mu bikorane bimwe. Rero ntiwitinye niyo waba utarasohoye indirimbo urafishe umwanya abinyamakuru navyo bidukurikirana muze murabaha umwanya ngo bigende neza. Muri Ndufacom twarabitanguye ibintu bimeze neza cyane. Murakoze.
turabashimiye cyane abariko baradukurikirana bizera ko babandanya badukurikirana bafashwa n'ibiganiro tubashikiriza kandi tuzobandanya tubaha bishasha biri ku mwanya turashimiye cyane murakoze ciao ciao